bari buvuga maze tukumviriza data iri gikoresho maze tukumviriza uvuga n'ibyo ukora wiyerekane nk'Imana kandi wigaragaze nk'Imana wizegera umuntu wese bari hano kugira ngo umunsi udasanzwe mu bugingo bwacu no mu bugingo bw'umuntu wese aza kuba hano no kubyumva mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mushokomeje Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 7 umurongo wa 37 umanuka kugeza ku 40. Inzuzi z'ubugingo. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasenera ati, namba hari uwufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ibyo yabivuze kuri Mpwemu, uwo abamwizera bagira bahabwe, kuko Mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bamwe mw'ishengero bumvise ayo majambo bati, nukuri ubu ni wa muntu avugishwa n'Imana, Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 4 umurongo w'10 aravuga, Yesu avugana n'umusamariyakazi 10. Yesu aramwishura ati, iyo uba waruzi ingabire y'Imana ukamenya ugusabye ngo mpa utwo kunywa uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo, Imana ishimwe. Haleluya. Bavukanye bene yariko arakora ministere yiwe ari kumwe n'abigishwa biwe, arasemerera cyane, arababwira ngo yemwe abafise inyota nimuze, namwe abafise inzara nimuze murye ku mfungurwa. Sinzi, reka nsubire muri majambo. Yavuze aya majambo akurikira ngo yemwe abafise inyota nimuze munywe, n'abafise inzara nimuze mufungure. Iyo umuntu ahamagaye akavuga ngo nimuze munywe, abafise ibinyobwa by'ukuri. Iyo umuntu ahamagaye akavuga ngo nimuze murye, abafise imfungurwa z'ukuri. Aratumira, arahamagara, arababwira abantu bose bafise inyota n'abafise inzara, muze murye kandi muze munywe. Yongera ashirako ijambo ridasanzwe, aravuga ngo unywa ku mazi ndamuhaye, kandi urya no kurya ndamuhaye. Aravuga ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we, zitembe. Umve, reka ngusubiremo. Urya akanywa ku mazi Yesu amuhaye, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba. Yongera avuga ya majambo kandi ariko araganira n'umusamariyakazi bahuriye kw'iriba. Umudamu yari umumaraya, umudamu yari yagisibije mu gisagara, umudamu yari inyuma y'ubuzima, umudamu yari yarumye muri we. Aza ace kw'iriba kuvoma, asanga umwami atanga amazi, amara inyota, niho yicaye. Aza ace kuvoma, asanga umwami agira neza, niho yicaye. Yesu aramuganiriza mu majambo magufi, aramubwira ngo umugore numpe amazi yo kunywa. Uyu mugore nawe aratangara ati, kubera iki unsavye amazi yo kunywa? Ubwa mbere mwumvirize ivyamwa vyamuvuyemo. Wewe uri umuyuda na jewe ndi umusamariyakazi, ni gute byoshoboka gute ko wewe usaba amazi? Arasubiramwo Yesu ati,
naje ndi umusamariya yerekana indwara, yerekana ibibazo bituruka kutumvikana kwari hagati y'abayuda n'abasamariya. Yesu aramwitegereza ati ngaho uyu mwana nawe afise ikibazo kidasanzwe, afise amacakubiri, afise ibyago muri we, kandi icyo ndamubonamo arakeneye amazi. Yesu aramuhindurira aramubwira ati gore, iyo umenya iki kintu kimwe, ingabire y'Imana, ukamenya n'umuntu akubwiye ngo mpa amazi yo kunywa, umve ahubwo ntabwo ari we yogusabye byohindukiye, role igahinduka, wewe ukamusaba akaguha amazi yo kunywa. Kuko n'impamvu imwe, uwunywa amazi wewe wa mukenyezi umuhaye azosubira kugira inyota, ariko uyu unywa amazi Yesu amuhaye ntazosubira kugira inyota ukundi. Haleluya, haleluya. Ikintu gisibije isi ni inyota, ikintu cishe isi ni inzara. Abantu bafise inzara y'ibintu, bafise inyota y'ibintu, bahamiye ibi, birukira ibi, bakora ibi, bagendera muri ibi, barondera guheza inyota, barondera gukura inzara. Reka babwire, umuntu uyu munsi yifuza gukura inzara muri we akayiranga, umuntu uyu munsi yifuza gukura inyota muri we akayimara, umviriza, hariho ibanga rimwe gusa. Yesu yaratanze iyi mape, yaratanze iyi kode yo guheza inyota, yo guheza inzara. Avuga ngo unywa amazi ndamuhaye ntazosubira kugira inyota ukundi, ahubwo umve impinduka izociba. Haleluya, impinduka izoba muri we. Umve inzuzi z'amazi y'ubugingo zizodudubiza, zitembe, zigendagende, hanyuma zishikira abanyotewe, zishikira abashonje, hanyuma baronka imfungurwa z'ukuri, baronka ikinyobwa cy'ukuri, barye bahage, banywe bashira inyota. Bavandimwe, kandi babwiye, abantu mu isi barafise inyota, abantu mu isi barafise inzara. Umuntu aricara akiyumvira ati jewe ninaheza amashure enseignement supérieur, jewe nzoca nkora ibi hanyuma ndondera amafaranga. Yagera kubera yarafise inyota yo guheza imanite, akavuga ati no, reka nongereko universite, kaminuza, agaca asubira akiga. Umve, afise inyota yo kwiga canke yo kuba umuhinga canke yo kuba urangiranwa. Waheza universite ukibaza ngo hari ico ukoze, ahubwo ugacuga ngo reka nongereko ayandi mashuri nce maîtrise. Umviriza, waca maîtrise ugacuga ngo reka nce specialite. Nagumana babwire, ivyisi ntibihagwa. Umuntu yafungura ifungurwa ziryoshe akavuga ngo ndi ibi, mugabo bwaca akifuza ibindi. Reka ngaruke ku bantu bakunda gusoma agacupa, baranywa hanyuma bagasubira, hanyuma mu gitondo cya kare kare babyuka bacitse intege. Hari icyo bakunda kuvuga ni terme nziza ngo ni ndaranwe afise, yaranyweye kugira ngo aheze inyota, mugabo hageze mu gitondo ziranka kumurekura, ziramugumya, yatinyweye iki. Hanyuma mu gitondo yumva ikintu kimeze nk'ikirogo muri we, yumva nta nguvu, yumva ntashoboye gutambuka kubera yarafise inyota. Hanyuma asukamwo ibiyeri, asukamwo urwagwa, asukamwo whisky, aravanga, arashira hirya no hino, aranywa. Icyo yarondera ni ukumara inyota, kumara inzara yiwe. Amaze kubigenza uko, mu gitondo baramubwira ati ko wumva rero uri faible, ko wumva udashoboye gutambuka, kugira ngo ushobore gusubira kugira inkomezi nuko usubira kugira gute, kunywa
akandi gacupa kugira ngo bigende neza. Yazinyweye agomba kumara inyota, yariye yifuza guheza inzara. Uwurya imfungurwa zo mw'isi, uwiruka ku bintu byo mw'isi, uwukora uwugendera mu bintu byo mw'isi azosubira kugira inyota, azosubira kugira ndetse n'inzara. Ariko uwunywa amazi y'ubugingo, uwunywa kuri Kristo Yesu, uwurya ijambo ry'Imana, inzuzi z'amazi y'ubugingo, haleluya, zizotemba, gutemba, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we. Bene data, bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba, isi irashonje, isi iranyote, ariko ikibazo ni kimwe, ntibazi kimara inyota. Ikibazo ni kimwe, ntibazi iheza inzara. Ikibazo ni kimwe, ntibazi icyatuma ubuzima bwabo buroranirwa. Umuntu ariruka akarondera amafaranga akavuga ngo ngomba gushikana miliyoni 5, bwata akavuga ngo ngomba gushikana 10. Reka nababwire ibanga rimwe. N'isezerano rya kera mu gitabo cy'Itanguriro niho tubona ibanga ridasanzwe, ukuntu Yesu Kristo yabana na Adamu na Eva. Impwemu yera akabana na Adamu na Eva, na Data akabana na Adamu na Eva, bamaze gucumura, bamaze kuva mu bwiza bw'Imana. Yesu impwemu yera na Data babavamo, basigarana ikinyunogo. Niyo mpamvu abana b'abantu bafite inzara, bafite inyota, umwina w'iby'isi. Uyu munsi nagomba ndababwira ibanga ridasanzwe. Ni iki cyoheza inyota? Ni iki cyoheza inzara yawe? Icyoheza inyota, icyoheza inzara ni ijambo ry'Imana. Kuri Kristo Yesu, unywa kuri Kristo Yesu ntabwo bihereraho, ntabwo biba ibisanzwe, ahubwo yongera aravuga arasatiwa, aravuga ngo inzuzi z'amazi y'ubugingo, inyota izohera, igiye guheza inyota, inzuzi z'amazi y'ubugingo zitembe, 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 zitembe. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba. Turakeneye abakristo, turakeneye abantu b'Imana banyoye ku mazi amara inyota, bariye imfungurwa zimara inyota. Bene data, agakiza, bene data, agakiza, bene data, kwakira Yesu umwami n'umukiza nicyo cyonyine cyoheza inyota yawe. Kwakira umwami Yesu muri wewe nicyo cyonyine cyokura inzara igakugwaho, hanyuma kikazana inyubakwa nziza irimo imbisi z'amazi y'ubugingo. Twimirije guhonyoramo, nagomba gufatanya amaboko tugusenge. Ndababwire ngo mu kwezi kukwemerera inzuzi z'ubugingo zigatera. Ukwezi tuzobana n'umwami Yesu, ukwezi tuzoba mu masengesho, ukwezi tuzoba mu bwiza. Bene data, nta kindi kimara inyota, nta kindi gikura inzara atari kwakira umwami Yesu akinjira mu mutima wawe. Yesu nicyo gituma yaciye yirahira, arabwira abantu, arabwira abamukikuje, ndababwire ngira ibanga rimwe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we, kandi uyu azoba igisubizo ku bandi, kandi uyu azoba ubuzima bujana ubuzima bw'Imana mu bandi bantu batagira ubuzima. Uko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, bakozi b'Imana, bakundwa n'Imana, bantu mwese muri mwakino kibanza, nagomba ndababwire ngo ni igikorwa kigufi, umengo ni gito, umengo kirasanzwe, ariko gishobora guhindura ubuzima bwawe. Kwakira Yesu umengo ni ibisanzwe, umengo n'amakuru asanzwe kumvise kuva kera, ariko nagomba ndababwire ngo uwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, inzuzi z'amazi
kugenda ahari ubweranyange, ahari ubugaragwa, inzuzi z'amazi y'ubugingo zigiye gutemba mu bantu b'Imana muri uku kwezi kw'icumi. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zigiye gutemba mu bantu bose bahora bari kure y'Imana. Ego ndababwiye uko bw'Imana abantu baragenda bakiruka bakiba, bakiruka bakica, bagakora ibyaha bitandukanye kugira ngo buzuze ikinogo. Ariko kugira ngo buzuze ikinogo ni igikorwa kimwe kandi gisanzwe, ntikigusaba n'amafaranga. Oya, icyo bigusaba ni uguca bugufi hanyuma ukakira umwami Yesu Kristo. Reka ndababwire ngo iyo yinjiye mu muntu, iyo agereye mu mutima w'umuntu, iyo umuntu yiyumviriye n'ubwenge bwiwe akamwakira, Yesu arinjira kandi yinjira nk'umu architect, umwubatsi mwiza. Niko ijambo ry'Imana ritumviriza. Arinjira akinjira n'inyundo, atangura kubomora akaborerwe akagakura, atangura gusenyura ingeso mbi, gusenyura ubunebwe, ibyakubuza kwegera Imana akabisenyura, maze akazana ijambo, maze akazana ugutazira guhimbaza, maze akazana gusenga, maze akazana ubundi buzima. Imbizi z'amazi y'ubugingo zigatemba muri wewe. Wahora ugenda wishira hejuru, wahora ugenda uri igihangange, ugasigara ugenda wegeranye kuko umwami w'abami agereye muri wewe. Umuririmbyi yaravuze ngo ubuzima bwacu bwahindutse ukundi igihe Yesu yagerera. Yesu niyagerera mu buzima bwawe, Yesu niyaronka ikibanza mwene data muri wewe, ngo bandakubwire ngo azohindura ubuzima bwawe. Ahejeje kubuhindura akubwire uruzi rutemba rushana ubuzima mu bantu badasuzi. Saburangije ndabinginge tube hasi, ukwezi kukwemera inzuzi z'ubugingo zigatera. Uku mu kwezi kwiza ku bantu bo mu Cibitoke, uku mu kwezi kwiza ku bantu bano mu Kigwati, uku mu kwezi kwiza muri Rugombo, abantu bagiye kwemera, abantu bagiye igikorwa kimwe gusa, kwemera Kristo Yesu akamuha ikibanza, akamuha ikibanza. Mumuha ikibanza, mumwemerera mukamuha ikibanza, mumwemerera akicara muri mwebwe. Nagomba nababwire ngo igikorwa ciwe n'uguhindura ivyari bibi akabigira vyiza, n'uguhindura ahaho gutumvikana akashira kumvikana, n'uguhindura. Kristo Yesu yiteguye guhindura, yiteguye gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe ni wamwemerera. N'amafaranga gusaba, eka n'inka gusaba, n'imodoka gusaba, n'akintu kugoza, akubwira ngo niwemera dore ndi ku rugi ndadodoye ndi ku rugi, niwemera ukugurura ndinjira dusangire. Hari abantu babayeho mu nzu zabo badasangira na Yesu, hari abantu babayeho mu buzima bwabo badasangira na Yesu. Yesu ari ku rugi arakubwira, umve ubuzima nije nabuguhaye, umve ayo maguru nije nayaguhaye, ubwo bwiza nije nabuguhaye. Yesu arakubwira ngo n'uyo muryango nije nabuguhaye, ahuba nije nabuguhaye. Umve nunyugururire mbane nawe usogira amahoro kandi amahoro y'umuseseka. Umviriza uyu mwanditsi w'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice c'icumi kuri uyu murongo w'icumi aca yongera avuga ikindi kintu ngo igisuma, ngo ni Satani. Igisuma naco ntikizanwa n'ikindi. Iyo Satani akurondera aba agomba kwica, gutikiza no kuguhonya. Ariko Yesu nawe acavuga ngo ariko nanje umve nazanywe, navuye mw'ijuru, naje kukurondera, naje mw'isi kugira ngo umuntu wese anyizera aronke ubuzima kandi ubuzima busanzwe. Nurira ufata amaboko mugenzi wawe. Thank you Jesus. Yesu warakoze kuza kubana n'abantu. Ukwizera niwizera umwami Yesu. Umviriza ijambo ritubwira ngo urakira, wewe ukirane nabo mu nzu yawe. Umve niwizera Yesu ubuzima bwawe arabuhindura. Niwizera niwamuha ikibanza, umve niwamuha ikibanza, yaravuze neza arasezera avuga ngo nzoza je ubwanje. Uwo ni Yesu hamwe na Data hamwe na Mpemu Yera, tuzanane twicumbikire muri wewe. Umviriza muhereze ikibanza.
inzuzi z'amazi y'ubugingo zizote reka kuzibira izo nzuzi, reka kuzibira ubwo buzima, reka kuzibira ayo mahoro y'Imana, reka kuzibira icyo gikorwa cyiza cy'umusaraba. Ngwino wewe urushi, ngwino wewe uremerewe, ngwino wewe ufite inyota, ngwino nawe ufite inzara, ngwino ndakwinginze, ngwino muhe ikibanza, mwemerere icisha bugufi, uwo ngundi ukicisha bugufi ukamuha ikibanza. Ndamuhaye ikaze. Umuntu yumva yumwana na Yesu, umuntu yumva Yesu ariko aradodora ashike muri kino kibanza. Thank you. Icyubahiro ni cyawe, icyubahiro ni cyawe, icyubahiro ni cyawe. Reka dusubiremo amajambo twese tuvuga uti Mwami Yesu, reka dusubiremo uti Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turaguhaye ubugingo bwacu, imibiri yacu, impwemu zacu, turagomba kukwizera. Twumvise amasezerano ko ukwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotera ziva muri Yesu. Ndaguhaye ikibanza, kaze umutima wanjye, kaze nduguruye, ndakwemereye, vyagira unkoresha ukugomba mu izina rya Yesu. Turagushimiye Yesu, turagushimiye igisagara cya Cibitoke, turagushimiye komine ya Rugombo, turagushimiye iyi ntara turimo ya Cibitoke. Warirahira uvuga ngo ukwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo